Umuhungu araja kuryamana n'umukobwa kandi atamukunda kugira ngo anezereze umubiri wiwe. Uwo rero uwo oye waragoye kandi bene uyo muhungu no kugira azohitemwo umukobwa ashobora kubana nawe biragoye. Ariko umukobwa urinzi ubona umukobwa yemeye kuryamana n'umuhungu atari babakobwa bidandaza oya ndiko mvuga umukobwa ye n'umukobwa akemera akaja kuryamana n'umuhungu atakintu amuhigako atakindi kintu amushakako uwo mukobwa amenya ko azobakunda wa muhungu. Kubonana n'uwo mugira mwubakane mukabikora imbere yuko mugira mariage hari ico vyica? Jero mva taco vyica mu gihe umuhungu aba birimo neza mwamaze kwizerana bye mukabona ati aha aye nta nkeka ntiyo mpeba je numva wo mwihera mutemwo ukamutamu yego naco byo bavyishe ni nkava so umuhafi ariko rero hagere uzokwa mubona induru ziko ziraba mu rugo umugabo n'umugore bamamungwano bashwana hajya haba hari ikintu cishije inyuma nibanga rikomeye cyane ngiyo ryabanga ry'urugo cyane gose. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day and another blessing. Nundi munsi udasanzwe na yandi mateka adasanzwe kongera kandi kubana namwe. Nitwa Capitaine kuri micro ya Agatebe TV. Ndabara musaba n'ubwose muriko muradukurikirana aho muri hose. Kuri camera yacu murabona yuko no munsi nazanye umwe mu bakobwa dufise hano mu gisagara ca Bujumbura bamwita Mimi Mireille. Araberewe cyane nkuko mubibona, ndazi muriko murabibona kuri telefone zanyu canke kuri televiziyo yasize tentire. Ça va? Irambere. Ego share. Raira. Ça blague. Oyo uraberewe. Urakoze. Mimi. Oui. Ni bon. Cyane. Ku muntu ari ryambere kubonye akaba agize chance ko kukubona muri kino kiganiro sari bwakone mu kindi kiganiro cyo cyose. Iyo ugeze mu bantu batakuzi wo bipresenta ko gute? Okay, jakaza kanje nitwa Muhoza Mireille. Beshi banzi kuri Mimi. Nkaba ndumukinyi wa filme. Nkaba n'umugenzi wa Capitaine. Akunda kumpamagara ampa ibiganiro. Okay, uno munsi nashimye kugutumira kuko hari ikintu nifuza ko tuvugana ko kuri generation yacu. Urana yuko generation yacu turi generation ishushe cyane. Urana yuko muri kino gihe uravuga ati ngo abahungu ntibarongora, muri kino gihe abahungu baguma bidoga, ngo abakobwa bakiri bato ngo bakundwa n'abapapa bakuze, uravyumva? Ngo hari abashuga mami, tumaze iminsi tuvyumva. Biravugwa cyane. Rero no musine nazanya agaterme kerekeye mu bintu nyene byo kurushinga rukaguma. Nagaterme kavuga ati kubonana n'uwo mugira mwubakane mukabikora imbere yuko mugira mariage hari ico vyica? Jero mva taco vyica mu gihe umuhungu aba birimo neza mwamaze kwizerana bye mukabona ati aha aye nta nkeka ntiyo mpeba je numva wo mwihera mutemwo ukamutamu yego naco byo bavyishe ni nkava so umuhafi mbega ni avance. Okay, mbega umuhunga abirimwo neza umuntu yo mumenya gute? Umuhungu abirimo neza wa muhungu umukobwa ashobora kuvuga ati ndaguhaye ryoherwa kuko ndabona bibirimwo neza na mariage zo. Okay, cyane ubona nk'imigenderanire iyo miryango ibiri y'umukobwa n'iy'umuhungu baba bafitaniye nibiganiro biba byarabaye nk'umukobwa yaramaze ocancaye waramaze kumukwa waratanze inkwano ne vraiment byukuri tuvugisha byukuri yamaze kugukwa akaba yaramaze gutanga inkwano cyasira uba waramaze kubuwiye nta mpamvu to muhango nuko mariage itara muhe
Erega burya bariko baradukurikirana ngaha kuri kamera ya Gateke abakobwa bagomba bagire mariage ariko bagomba bavuga ati none gabasha umushiri wanje nk'ubunye ansavye akambwira ati ingo muhira tubonane ku mugoroba. Umukobwa avuga ati jewe numva afite ubwoba ndamuhaye ashobora kuvuga azoshoka kuca mpeba. Umuntu nk'uwo mubwira iki kandi yamaze kubona yuko mariage iri mu kuba? Umva ndakubwire reka ndababwiye abo bakobwa kwanza wowe uzoreka kumuha umuhungu azogenda kwironderera hanze kandi rero iyo amaze kwigira hanze urumva iyo amaze kwigira hanze nawe ukaguma umukwepa umubanira bizotuma anakwanka akubenga kujya ku munota wa nyuma byose birashoboka. Rero hako yoja hanze mwaramaze gukundana mwamaze kubona ati aha vraiment tutegezwa kubana uko vyogenda hose hako yogenda kugucamwo hanze mwopfa mucana mu mwebwe nyene babiri urumva nubwo bitaba biremerwa n'amategeko urumva yuko muvyemerewe ariko basi mwibanga. Urashigikiye abahungu bahamagara abakobwa bakundanye muhiri wabo bakabwita isanga muhira kuko jewe birangora yuko nashobora kugira mariage ntarashobora kumva uko bimeze cyane gose. Ako yoja hariya mu ndaya ako yoja hariya hirya yopfuma agenda ku muntu uyu umwe ari we musheri wiwe kuko twambaye imibiri. Iyo uvuze ko twambaye imibiri ushatse gusigura iki? Ntabyumva. Shatse gusigura dufise imibiri rero ndikumvuga cya kindi nyene hako umuhungu yoja kumuvanga n'uwundi hari n'uwundi mukobwa hari ugasanga bizanye ibindi bibazo yopfuma yikora kuri wa musheri wiwe. Numva ataco bitwaye. Hariyo imiryango myinshi dusanzwe tumenyereye ivuga yuko ati burya umuhungu n'umukobwa batarabubakana ntabwo vyemerewe yuko bashobora kuryamana mu gitanda kimwe ijoro ryose batarubakana batarambikana impeta. Hari abantu bagifise iciyumviro nk'ico kandi bakivuga ati iyo mubikoze mutarambikana impeta bizana ibibazo imbere hiyo. Hari n'igihe n'umuhungu aca yumva umengo yaguhanze. Ikintu nk'icyo kivuga kwiki? Urumva kapitene ubundi abahungu muri n'abana babi. Hari umuhungu abahungu basukungene bameze. Umuhungu tinya umuhungu araja kuryamana n'umukobwa kandi atamukunda kugira ngo anezereze umubiri wiwe. Uwo rero uwo oye waragoye kandi bene uyo muhungu no kugira azohitemwo umukobwa ashobora kubana nawe biragoye. Ariko umukobwa urinzi ubona umukobwa yemeye kuryamana n'umuhungu atari ba bakobwa bidandaza oya ndikumvuga umukobwa ye n'umukobwa akemera akaja kuryamana n'umuhungu atakintu amuhigako atakindi kintu amushakako uwo mukobwa amenya ko azoba akunda wa muhungu. Ndiko navuga ati mwabahungu mwe nubona umukobwa yemeye ko muryamana atakindi ariko araguhigako ari kubera urukundo ukuri ntiyomuheba abamukunda pana rero bya bindi by'ubujyaje mugabo abahungu umuhungu araryamana n'umukobwa atamukunda ndabeshe kapitene. Abahungu bariko baradukurikirana nibatubwire muri commentaire kuko je ikintu nzi yuko nuko twebwe abahungu turyamana n'umukobwa mu gihe tuba tumukunda. Erega natwe turiyemera natwe twarikomeje. Erega natwe yajyanye kugira ngo turyamane n'umukobwa tumanza kuraba uwo ari we ntidupfa guhuruduka ngo nuko tuba twaborewe. Ubanza kuraba uwo ari we. Okay, ubanza kuraba uwo ari we. Hari igihe ukurugwa n'iki n'amaranga mutima y'umukobwa mugabo atarukunda umufise ko naruto ari kugira ngo gusa uprofite kuba wo gusa ubona gusa icifuzo c'umubiri wawe kubona gusa ukira
urumva ukiranguje gusa mu mutima utomukunda kandi no kubwira ati umushire mu nzu bitakurimo muga kuryamana nawe ukumva wewe bikurimwo gusa muga ko uvuga yuko yo kubera umugore bitakurimo. Ariko hariho ibintu bivugwa yuko iyo namwe mushise mu rugo hari ukuntu mutangura kuduma ugasanga muratanguye kubona yuko umengo ujya mugabo mugiye kubakana mu maranye indwi imwe indwi zibiri mutanguye gushuha mu umengo nakibakwira mushaka guhonja handi ivyo ni ibintu bikunda kwidogera abagabo benshi. Iyo ni avasi kenewe. Tangura ibintu mutarashi tangura muhane avase kugira ngo wumva ati vraiment haaye dashobora kubaka. Uvuga ati biba bikenewe yuko mumanza kanza mukaryoherwa mugapima honja bazu honje wumve ko kiryoshe ugenda uzi nyine ko ari fresh. None sivyo ego tubwira abahungu bose bakora dukurikirana bambwirire. Oya ndiko mbwira abakobwa ndiko mbwira abakobwa nta mpamvu yo kugenda ngo ugende utabanje guhonja ngo wumvirize ko biri mu isukari n'ibirungo hanza wumvirize wumve ko ari fresh uvuga ati kabisa uyu ni wankwiriye apana guhonjera jongo uzoca usigara widoga ngo sinarenze ko bimeze uko. Oya burya n'abakobwa biba bikeneye yuko bahonja cyane ahubwo nibo rero baba bakeneye cyane kuziha impamvu zituma ko ari bo baba bakeneye cyane kugira ngo urugo rurame rero twinjire neza. Ibintu bituma yuko abakobwa bisaba yuko bumva yuko kuko abakobwa nibo bagize urugo cyane. Rero kubara aribo baba bagize urugo nibo baba bakwiye kuja guhonja bakumva gwa rugo bagiyemwo koko ko ari go bishimiye. Mbega vya bintu birakomeye. asanze urugo yashaka atari go rumukwiriye akabivamo hakiri kare ataririrwa aratumwanya. Nibiye ibintu biro bituma abagore baca hanze y'urugo mu gihe bafise umugabo bakaja kurondera akajene ko muri quartier. Igihe gituma umugore aja hanze mu gihe umugabo mu rugo amuhakira kintu cyose basanga nta kintu amuburana. None ntiwumva ikintu ica babuze umusanzwe icambere umugore arambara arambara kira kintu cyose umugore akenera umugabo arakimukorera umugabo agaca aja kurenga ibigo. Wumva ica babuze ari giki ababuze umugabo kandi abamufise nese wenyine aba yamuguriye ibyo kwambara aba yamuguriye hasi yasiga muhira aba yagize ibintu byose byo mu rugo aba yarishinzwe. Arashobora kuba mufise mugabo akamubona nk'igishusho ugasanga ntaca mu mariye. Impamvu ndabivuze uko hariho umuntu yari afise ingwara yari umugabo yari afise ubugwayi mwico gihe aba nta bushobozi afise bwo kurangura amabanga y'abubazi. Mwico gihe rero haraba mu rugo hama induru bibaza ngo izo ndungu zapfa kuki. Iyo umuntu uzeyo umugore agiye no gutembera gusa umugabo nta kindi kintu yiyumvira ndavuga ati ebana nta bindi umugore wanje agiyemo agiye mu bagabo kubera iki ko yarazi yuko we atakina ashoboye kandi yaramwikeka siko byari bimeze. Umugore yataha umugabo agashikira mu nduru uvuye mu bandi bagabo induru kugwana urumva bama mu mishwano bagwana ukibaza none aba bantu bama bafiki kandi ugiye mu rugo ukabaza none mwe mufiki nta numwe yashobora kuvuga ico bafa. Mugabo umugore yararavye avuga ati misi yose nama nakubiswe nko gubusa ahava ari aragirane ari
arirekura avuga ishukuri aravuga ati je nukuri ikintu umugabo ampora umugabo wanje tumaranye imyaka ingana uko ariko mu gitanda nta kigenda afise ubugwayi nayo ntumva yuko byazanye umutekano muke mu ntuze mu rugo kubera ico nyene yo mugabo yarashoboye urumva izo nduru ntizari guhaba rero hagere uzokwa mubona induru ziko ziraba mu rugo umugabo n'umugore bamamungwano bashwana hajya haba hari ikintu cishije inyuma nibanga rikomeye cyane niryo ryabanga ry'urugo cyane gose numva yuko bikomeye cyane ko ariko baradukurikirana bari hano mu gihugu cyacu Burundi n'abari hanze y'igihugu ndababwira ati ino ni Agatebe ni televiziyo igushikiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ivy'umunezero eka ivyo kuvyerekeye imibano kuvyerekeye imyidagaduro eka no kuvyerekeye amakuru agenda aravugwa mu biyaga bigari ni hano nyene kuri Agatebe. Mireille, oui, je vraiment numva ufise vibe wirekuye watubwiye byose ibintu biraryoshe cyane ariko tutarandiriye cyane ni ikihe kintu rero tugarutse kuri ya point twariko turavuga ati mbega kubonana n'umukunzi wawe imbere ko mugira mariage hari icyo vyoba vyica wavuze ati ntaco vyica ahubwo ni batanemwe kugira ngo bazibubakane bazinanye sivyo ariko harabona bataza kudutahura baza kubona umengo n'ubushirasoni twabwira iki ubushirasoni none suko ari bangugira bose ntibabikora barahana amavase we kapiteni nawe ariko baradukurikirana ngaha hari ingo nyinshi bamanje guhonje mbere yuko bagira mariage cyane kuko babigira ibanga banka kubivuga kuko bazi yuko bitemewe nyene ntibiba vyemewe tu mugabo ndazi benshi ingo nyinshi ziza kubana zamaze guhana amavase umugabo n'umugore baramaze kurana kera babazinanye Ate bakubesha kera naho ndavyumva umugore agiye kubaka hajya aye urubanza ruheze umugore akabona nk'abiwabo baratashe yaratangura karira yararira ko kubera iki urebaza ngo yarizwa niki ariko mu iki gihe ngira umukobwa agiye kubaka n'icumba bakizi uwo munsi agira wa mariage n'icumba aho gitumbereye abakizi aho kiri aza kuryamamo mugabo kera ngo barinda kuza kubereka barinda kuza kubereka ngo burya icumba cawe niki kandi mwico gihe umukobwa yararira akagwa gusara yumva adashaka no kugirana yumva adashaka nuko bomusiga wenyene yumva menga urubanza ruheze nawe yo cakwirikira abandi agataha ariko ubu uyu ugiye muri mariage avuga ati sije mbona urubanza ahubwo ruraheze batahe nisiganire n'umugabo wawe babazinanye kera nta nubwo babafise aho yaramaze kumenyera kera aha nta nubwo banabutoye urabona umugeni w'iki gihari ubwo bafise nta nabuto abagiye mu bintu azi neza ababigiye mwabiza avuga ati ibintu bimeze uku tayari abayabimenye kera ntabwo banabutoye abafise izi ngo tumaze imisi tubona bafise akabanga hakari hagati yabo cyane rwose nibanga rikomeye ati rero n'aba bakobwa basigaye bataragira mariage bakiriko barashakana bageze ku myaka ikwije amategeko kurongorana cyane kugira ubukwe bakaja mu nama canke bakaja muri commune muri zone bakandikwa abakwije ibisabwa yego umuhungu agusavye namuhe yego ariko ako kantu nakumengo karagoye ntabwo kagoye wowe uzoreka kumuha azogenda kuba ex biyo kandi bazomuha kandi igitangaje azomuha kandi azi neza ko agomba gire mariage wayi none yorinda kuja mu bandi nawe uhari muhereze kuko nubundi bawe aramaze uruwiwe ego cyane ikigero kiraryoshe cyane ariko reka ninjire neza cyo ku musozo ego mbega ni ryari rero umukobwa kwihagararako kuko n'abakobwa bariko baradukurikirana n'abamama n'abavyeyi ni ryari rero umukobwa kwihagararako akamenya yuko icubahiro ciwe aho kiri
kugira ngo agihagarire ntave yononegwa imbere ko agira ubugeni. Okay, anakwiye kwihagararako ni muri ca gihe ubona umuhungu atantumbera afise yo kubaka urugo, ugasanga umuhungu nta kindi kimuzanye atari kugira ngo akubone gusa. Ico gihe rero bamagabo wihagarare ko kabisa, nta mpamvu yo kukubona. Mugabo wamaze kubona ko abirimwo mutemwo mutemwo muhe aguhamagaye muhira genda ntaco winona kukubona uburu wiwe. Guys, nari kumwe na Mireille uramusi, murabona yuko twagerageje kwaguka no kuganira no kuganiriza bariko baradukurikirana. Mireille uraberewe cyane. Urakoze. No kubesha. Utumye nshaka kumenya kwibaza ibibazo byinshi, ariko nizere ko tuzoguma turi kumwe tugenda turayaga n'abariko baradukurikirana. Commentaire baza kwandika muri kino kiganiro tuzozigaruka ko mu kindi geno tuzokora, sivyo? Sawa. Yego cyane. Imbere ko dusezera ni kiye kintu nakaye kajambo wobwira abantu bose bariko baradukurikirana muri uno mwanya mu kurangiza ikiganiro bivanye na sujet twari dufise uno munsi? Okay, eka cyambere shaka kubabwira nuko ndabakunda cyane abafana bacu. Hari abadukunda batanatuzi, hariho n'abatwanka batanatuzi, bose turabashimira. Gusa je bose ndabakunda, nta muntu na. Okay, reka nanje ndababwira ati mwakoze cyane kubana natwe kuri micro ya Agatebe TV eka no kuri channel ya YouTube ya Agatebe TV. Wari kumwe na Captain, aho uno munsi nifise umutumire Mireille Mimi, numwe mu bantu dukorana ibiganiro cyane vy'ama débat, aho vuba cyane mu minsi iri imbere mugiye kumbona dukora ibiganiro twicaranye, kuko tumaze gukora ibiganiro ndi nyuma vuba bagiye kumbona turi kumwe twicaranye. Reka ndabashimire cyane ndababwira ati Imana ibahezagire cyane. Kuri kamera ni kumwe na Rodrigue. Bye bye, ciao ciao. Tubabwira ati bye bye. Bye bye. Wow.